What is a good? Fuck you! What is a good? Fuck you! What is a good? Fuck you! You fuck you! You fuck you! It's a new hit. Fuck you. It's go fuck you! It's go fuck Johnny go it's go fuck you! Ni dédicace, ça, dédicace, c'est le genre de dédicace. No, it's not the dedication. Yeah, just what. Ni message ku bantu bigira abagenzi kandi atari abagenzi. Kandi tugendana kandi ni ba abagenzi bwama muri kumwe agutwengera mugatwenga mugasangira mugabo donc muvanye nyene akazana izindi story. Could you please tag them? Maki wanafiki. Voilà. Could you please tag them? I don't have to tag them, but they know themselves. They know themselves. You understand? She's one of them. Even me, I can use it. You can use it too, because you have friends. You have fake friends. I have fake friends. Yeah, everybody has fake friends. Yeah. So I have fake friends, and they are more than the real friends I have. You know, they always come. We always chill together, getting some matter to drink. You know, sharing sometimes. You know, you understand. But they are the one who's talking behind me. You understand? They are the one who's going to tell Fizzo's like this and that and that and this and that. You understand? So this is dedication for them. It's dedication for them, and it's also education for my fake friends. I got the opportunity to say to say fuck you. C'est ça, je profite de cette opportunité parce que Ndagatuye ndirimbo. C'est la vie, ni ibintu biri mu buzima busanzwe bw'abantu urashaka kuba ufise n'umukolegi wawe mukorana akagutwengera mugabo ugasanga ajya kukureka kwa boss wawe shepa ujya mu tipe ntakazazi cyangwa ujya mu muntu iki ufite n'ibintu yanse en general quoi. So ni ibintu jewe mbayemo abantu nito yuko ari abagenzi ari bo bagenda bamvuga nabi kandi ari abagenzi dusangira icyo kunywa babagenzi mfasha sigeze rero kubivuga ko ndabafasha bon ubugenzi ni gufashanya gutera amajambo cyangwa nkuko nabivuze muri iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo tuyitege ryari abantu bose izobashikiye. Indirimbo ndumva ndagakeneye ako karirimbo nanjye numva yuko nugashira nanjye ndakeneye kwisohoka mugabo kuri programme ici on a napanze mugabo c'est juste que ari indirimbo ça m'a inspiré beaucoup iki gihe cyose je antuka mfise abagenzi bafise bangana n'ibihumbi kandi dusangira mugabo muri bo maze gukuramo bake faut effacer abantu bose atana kimwe bakumariye mu buzima faut les effacer bagutera ingorane gusa ukibarandura n'ubu mugabo muri abo bihumbi peut-être ko maze kwifasa bashika nka 500 urumva basigaye 500 kandi muri bo 500 harimo injavi bito yikora abagenzi. So mugabo indirimbo en tout cas je suis sûr et certain musi bazoyumva bazovuga ati oh beho mutipe yaravuze jewe cyane umva kwa kundi kwikeka bazokwikeka amabinga mugabo kandi ikindi kintu batazi nuko dusangira ndabazi mugabo ntibazi ko ndabazi nabyumvise mu verse voilà mugabo ndabazi ndazi uyu gusa novuga ikintu hari uyu gusa no mutumike neki bevara ndabazi mugabo ndazi ko buhoro wowe bazokwimenya kandi bazokinjura ntabirukanye. Yego ni jambo maze imisi ushira kuri statut yawe kibirengeye still under control. Ubwo si ko nayumvise muri iyo ndirimbo ubwo si yavuba gusohoka iyo ndirimbo si izokurikira je sais pas bizovana na mood bizovana niki mugabo ni indirimbo vuga realite bizovana na mood bizova ndimo yego Fuck you na mesho. Fuck fake I mean, friends. I mean the fake friends. Yeah. Yes. Are hypocrite boss? I mean it. Are you hypocrite? No. No. You're not? No.
Are you sure? Give me a kiss if you're not hypocrite. Yeah. If you're not a hypocrite, just give me a kiss, man. I'm just a cameraman. Yeah, I can give you a kiss behind the camera. Oh yeah. But my wife is gonna kill me, my baby. It's just an interview. Don't take it personal, right? When Fizzo the Don ati fake friends niyo song nituzi tuyitege ya Shaka gusohoka na hicho cyangwa hicho. kubadide na video cyangwa audio gusa. Bon. Iyo ndirimbo yojo hari video we. Hapana sana. Mishu wala ni shuti kidogo. Nchomeka hapa pembeni. Ndasigura impamvu yosohoka byiza ari video. Kwa ndabereka. Azikine byo nasigura pembeni. Mama ipo mbi neto. Burasinto. Nkuru inakonkuru watu mbele. Yeni konti. Jenga masigura impamvu ndirimbo yojo. Kuko Man. uvenda yabwiye impamvu ndirimbo yosohoka na video. Kuko abantu bafisa fake friend ni benshi. Kwa sababu hivi njara inataka kuua watu. Kila mtu njara inafanya mtu atake kuharibia mtu marafiki. Anakuya huko anajifanya friend afu anaenda kuongea mangine. Sinibaza yuko ari inzara. No, ni mico. Umuco. Yeah. Ko hari abantu bakenye bari nga, hari abantu baba bakenye cyane mugabo badafisiye mico. Ni mico y'abantu sinzara. Ego sino kubibaza yuko ari inzara parce que nimba ari inzara akwabo nshobora kuguha amafaranga cyangwa wowe ugafasha umuntu amakaca agenda kuvuga amukaca usanga wa undi muntu mwicarana mugendana ata amafaranga afite mugabo ari calme donc ni ingeso y'umuntu tout simplement nibaza ko ari ingeso sinzara ngo hari n'ababikora kubera inzara babyigisha abeshe kugira aronke amafaranga abeshe kugira yigira inshuti ya kuko abesha kugira abazi yuko ugenda mukura kw'ikintu ngo hari abandi abari ingeso atari abandi ari ingeso atero kuno munota rero Fizzo aba fake friend waraheje kubidentifya bose ubu nukubarandura ndabazi mbwa ntibabizi ko ndabazi ugiye kubarandura bose pole ngo ntocu ubarandura bose cyarimo mugabo pole mugabo ndazwa jewe abantu bose dutemberana nabo ndabazi ndanzigezo zabo urazigezo narabize ndabiga bien ndazi uyu n'umugenzi wanje tufatanje cyane n'umugenzi ngo mbanzi ingeso yiwe mbanzi uyu mbambizi ibyo bakora byose ibyo bavuga cyane ariko ikintu cyose n'umwanya wacu twitegeye ngo nyuma ya Primusic peut-être ou peut-être pas. Cyane kuri final uzoyohereza nka kado uko bari nyene kuri final hari nyene mu gisagara. J'en sais rien mugabo ni indirimbo iri mu rukurikirane rwa album yanje mugabo nibaza yuko kuko deja n'ibintu naririmbye bivuye vraiment j'étais fâché comment dirais-je j'étais vraiment dedans muri iyo ndirimbo ndiko ndayandika sino nari kuyigira nk'indirimbo y'abakongomani kone yari gufata nka 12 minutes cyangwa iki parce que fise muri ndirimbo nayo ifise ibintu byinshi byo kuvuga mugabo nagerageje juste gufata ajya majambo nyamukuru bashaka kuvuga ijambo rimwe ijambo juste rimwe mugabo bisigura ibintu byinshi tu vois ce que je veux dire voilà peut-être quoi azoba na à suivre suite ya ndirimbo mugabo peut-être qu'on shaka kuyisohora avant muri abo bagenzi nyene jusqu'à maintenant tukiri inshuti biga ko turi inshuti mugabo ya bizovana na mood nzoba ndimo ego twitege na video ndashaka kuyisohora na audio ama kwe ngakora video na sisi tutie fuck you unajua ile fuck you ukuna ase fuck you ile moya hivi pako kisu usanga biryoshe sana sote tunaonekana pale gote muri video fuck you gote no kukagira kamera kamera urumva rero bon juste bizovana na mood mugabo antukana indirimbo maze gukora indirimbo mfise indirimbo nyinshi muri album afite nkuko nari nabivuze umwaka weze byari nari navuze na mezi mugabo à chaque fois je me réveille bamfise indi idea nkongereza ko izindi ndirimbo sino album
irahari vraiment urumva irahari au moins mon album il a au moins 19 chansons 19 chansons donc jusqu'à maintenant hari n'izindi nguma nongerezako donc j'en sais rien sinzi yuko nzo je sais pas izo bari gatatu ya kandi zose wamukorera sur ta personnalité bien sûr mu buzima mbayemo kuko ndazi yuko sijewe ubuzima mbayemo sijewe gusa ndabubayemo ndazi ko hari abandi bantu babayemo mugabo badafise burya bubasha bwo kwiexprimer devant les gens tu vois mugabo je suis sûr c'était ko hari abantu bavuga ati lui c'est une star je sais pas quoi bla 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 il fait des va-et-vient et tout mugabo hari ibindi bintu hari abantu baturaba ku ma television bakaturaba ku ma social media bakashaba créer mu mitwe yabo lui canke kimwe hariho réalité hariho ubuzima hariho réalité y'umuntu abayemo udashobora kwerekana abantu bose tu vois ce que je veux dire et so ngabo Jenny baza yuko ivyo ndirimba byose biva bivuye kuri jewe canke kuba kuri entourage yiwanje kandi ni réalité mba ndiko ndaririmba simba j'ai jamais créé des trucs je sais pas ngo iki ok ndashobora créer mugabo mbaye inspiré na histoire ya kanaka canke histoire y'ikintu nabonye ngaca muri iyo histoire ndashobora kubona histoire ya nka 3 secondes mugabo jewe ngaca ndayameliora kaciba big ngo uco sanga rero iyo ndirimbo ikoze ku bantu bose ngo bivanye justement nanje kwanza kuri jewe unatanguye ukunabayeho ukuntu iki ubintu mbona ibintu voilà niyo bantu bo je sais pas si yo mpamvu ayo n'amazina kurumva ni umuntu w'abantu dimwe parce que uragerageza kujya mu byubamwo mugabo biba no ku bandi hamwe ugacigerageza gutanga ijya expression kugira n'abandi bose bashikirwe babone yuko nawe uri nkabo so uko biba bimeze en tout cas ok twese turi cyo kimwe yego twese turi cyo kimwe vraiment turi cyo kimwe dutandukanye gusa ubuzi imibereho yo kubaho urumva ukuntu umuntu abayeho mugabo twese turi abantu bamwe turi kintu kimwe urava amaraso nkava yandi ufise akazi kiwawe nanjye mfise umurimo wanje ufise visibilité yiwawe nanjye mfise yiwanje mugabo en général turi kintu kimwe peut-être ufise ubuzima ubayemwo mu yindi façon nanjye nkaba mfise ubundi buzima bw'iwanje mbayemwo mu yindi façon mugabo usanga wo uvuga yuko ubuzima ubayemo bugoye nanjye ugasanga nkuko wowe umbona kuri televiziyo cyangwa ukavuga ati oh lui I wish nari kuba nkawe nkabaho ubuzima bwabo ntibaba bazi ce qu'il y a derrière les rideaux tu vois kuko nkuko bavuga arashaka kuvuga ati ujya n'umusitari nta kibazo na kimwe agira no kuba ari umugani uvuga ngo more money more problems hari umuntu ashaka kuvuga ati icoma nkaronka 5000 francs noshimira Imana uwo munsi nkabaho urumva kowe ababona yajya 5000 yuko yamufasha ubuzima bwiwe muri uwo mwanya nanje ukaca usanga ndavuze ni icoma nkaronka 5 millions igitangaje nuko Imana nshaka gukora ibitangazo ukaronka 5 millions wavuze ati okay non 5 millions ndashaka gukora ibi bibazo bose mugabo mugihe uronsa 5 millions ukaca usanga ibibazo plus 10 fois ou bien 20 fois urumva bivana nyine mugabo umuntu wese abafise ingorane umuntu wese abafise ibibazo umustar uri umuntu usanzwe uri muki byose ngo ubuzima ni ofete ni bya bindi nyene voilà bakunze ba Black TV bakunze ba Simpizi now ni kumwe Big Fizzo indirimbo ye mwayumvise muzoyitahure si bitutsi canke sukuvugana nabi non si bitutsi parce que umurongo wa mbere d'abord nari kundiye excuse sivyo kandi ndasaba yuko abantu ndasaba yuko iyo ndirimbo bazoyitahure kuko umurongo wa mbere ndavuga ati ino ndirimbo yanje ntimuyifate nabi hein il faut que je me défoule hein alors laisse-moi cracher les mots
ofete narasavye ikigongwe naraciye bugufi ko nashatse kuvuga ibiri muri jewe ofete urumva ntaguciriyemwo waratekeye ibintu mvuga ati bientôt je vais exploser. Voilà. Il est temps yuko umutima ndawuvida. Voilà, il faut que je vide. Voilà, que je vide mon cœur. Mvugi kiri ku mutima. Ubibereho mu mahoro. Voilà. Ko en tout cas kuko ari abantu usoye indirimbo bayakira ukuntu. Bumva juste utujambo tubiro kavuga ati ujya mu namaze kunuko. Mugabo normalement narabanje avant ko ntango kuririmba navuze ati ino ndirimbo yanje ndasabye. Nimuyifate fort. Il faut que je me défoule. Alors laisse-moi cracher le mot. Le monde que mvugi kiri ku mutima. Ama abazoyitahura. Nanjye ngozoyitahura kuko nasiguriwe. Voilà. Muganzo idedi aranja babaya bose na mishari imwe nawe yaramfatiye kamera. Umviza mishu ndabizi ko umuriro ugomba guherane nga muri kamera niyo mpamvu mise nko kurangiza nayo wari kurwa kandi ndazi yo kurushe ko kamera no menyere kuyifata. Mishu niyo yari kuri kamera inyuma naye kumwe ni Bantu Boy. Mika shaisha lakini safi sana. Safi. Ndi nacho ikorerwa mu Burundi. It's time to promote our product. Urabona uko rayiraba ari umuntu ashaka kuvuga ngo ni Jack Daniel ngo ni Black Label ngo ntumbaze. Ça ni produit made in Burundi. You understand? So kandi kindi nacho nasaba yuko abantu twakunda ivyo wacu utaravye ngo jewe naka nkunda no dukunde kwanza uburundi dukunde ibintu bikorewe mu Burundi abantu baremewe mu Burundi peu importe ubuzima tubayemwo byo ama competition no mugiye kuko turi muri competition sinvo turi mu competition yatwigwa abarundi turi muri competition y'ibindi bihugu. Il faut yuko abaririmbyi bagira competition n'abandi baririmbyi bo mu hanze hama abatamba ingoma turabambere ibyo birazo mu production mu ba journaliste bazovuga ati bana bajya abarundi barazi vraiment journalisme tu vois ce que je veux dire. Donc mu bintu byose muri catégorie zose il faut kuba perfect. Nturabe ngo kubera ujya kanaka ngo bamuhaye kiraka ngo webishe bikujya no ni chance yiwe rindira Imana nawe izoguha chance kuko ikintu cyose n'umwanya wacu urumva ama nkabashimira abantu sishobora kuvuga izina mugabo voilà mugabo gakorewe munuzi mu mananasi abapadiri bashi niyo mpamvu murambona bazempira kakoze mumbabarire afisana ati gakozwe